none iyo tuvuze mwaramutse Mariya turategera neza ibyo turiko turavuga. Ntiwahava usanga twabimenyereye tukabivuga duporomoka gusa tutazirikana neza ibyo tuvuga. Mwaramutse Mariya irimwo ibice bitatu. Igice ca mbere ni iki twumvise ati mwaramutse we wuzuye inema umukama muri kumwe. Ibi byavuzwe nande? Ni indamutso y'umumarayika. Umumarayika w'umukama yatumwe n'Imana ati genda umubwire iri jambo. Abanza kumuramutsa ati mwaramutse wewe wuzuye inema, wewe wuzuye ubutore. Niko Bibiliya ihinduye mu Kirundi gitomoye ciza ivuga iti mwaramutse wewe wikwije ubutore, wewe wuzuye ubutore, urahezagiye mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Aya n'amajambo y'umumarayika, si amajambo y'iwacu. Dusubiramwo amajambo umumarayika tumwe n'Imana yavuze abwira Bikira Mariya. Mwaramutse Mariya we wuzuye inema umukama muri kumwe. Hanyuma ahuye na Elizabeti agiye kumuramutsa, kuko yabwiwe yuko Elizabeti nawe yibungenze, Bikira Mariya acaja kumuramutsa, yari mwene nyinabo. Agiye kumuramutsa, Elizabeti baramukanije bagwanye mu nda, baragwanye mu nda. Ubu abantu b'ubumenga ntibakigwana mu nda, ntibakigwana mu nda, nta gisharara gifise kuramukanya. Aramupepera canke akamuha akagira ngo gutya ngo powa ngo fresh. Canke bakagira tushe, canke akagira mu mutwe gutya aye, canke akamuhamiza gusa. Abakera bararamukanya n'iminota 30 igahera baramukanya bariko barabwirana amajambo. Abo ntibakiramukanya, barihuta. Ubu nta mwanya bagifise wo kuramukanya, barihuta cane. Mu givyo bintu vyarisha ibintu, nta gisharara kiri hagati y'abantu, umenga caraheze. Bikira Mariya bararamukanije na Elizabeti, baragumanya baragumbirana. Abana bari mu nda nabo bararamukanya, inda zakoranyeko. Abana bari mu nda bararamukanya. Yezu yaramukanije nande? Ninde yari mu nda kwa Elizabeti? Yohani Batista. Bararamukanya. Elizabeti aravyumva ati n'umwana ari mu nda ye wanje arakakaje, araryohewe, yaravyumvise, aravyumva ati n'umwana n'inda wibungenze nawe irahezagiye. Tugire Kristo. Ubwo mwe muraramukanya gushikaho wumva yuko nawe ari muri wewe. Tugire Kristo. Kuramukanya. Hanyuma Bikira Mariya aramukanya na Elizabeti, acamubwira ati urahezagiye mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Ico ni igice ca kabiri ca mwaramutse Mariya. Igice ca gatatu ca mwaramutse Mariya niho rero twebwe uruhara rw'iwacu rujamwo. Ucuvuga uti wewe waramukijwe n'umumarayika atumwe n'Imana. Elizabeti agahimbagwa akabivuga yuko umwana w'umwanzi ahezagiye. Ati ndumva ko umuntu ahambaye, nturi wari we wese. Je ndakwisabiye jewe gicibwa bene Eva, jewe umuntu muto cane. Ati ndagusavye dusabire twebwe bononye, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Nsabira jewe mwononye, nsabiye n'igihugu canje nabo mfise mu nzu canke abo duhunze. Twebwe Bikira Mariya wewe waramukijwe n'umumarayika. Elizabeti akongera akavyemeza, ndagusavye usabire wewe urumvirwa gusumba jewe. Tugire Kristo. Ico gisabisho rero tuzokigire twumva yuko kajya gace ka nyuma konyene niko kakwerekeye uvuga ayandi majambo dusubiramwo ivyavuzwe n'intumwa z'Imana. Tugire Kristo. None rero
uwo muntu yibaza yuko icyo gisabisho cyoba atari gwiwe, arapfuma asubiramwo basi ibyo byavuzwe n'Imana, avuga iby'umumarayika, avuga n'ibya Elizabeti kuko vyanditse mu ijambo ry'Imana, basi ageze ngaho areke kwisabira, twebwe tuzisabira twebwe. uwo muntu yovuga ngo kirya gisabisho cy'abakatolika haba namba, ni igisabisho cy'umuntu wese yaremwe n'Imana. Tugere Kristo. Icyo gisabisho rero turakivuga igihe cyose kandi kenshi kiranatubangukira. Bikira Mariya wenyene niwe yavuze ati igisabisho murakivuga kandi uzokivuga azumvigwa. Mwaramutse Mariya wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana wawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe bononyi ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Kugira ukivuge neza rero, uzoza uravuga uruhuka igice kimwe, ukimara ucumva, ikindi ca kabiri ucumva, ica gatatu ucumva. Mwaramutse Mariya wuzuye inema, umukama muri kumwe. Kabanza ukageza kazirikana urahezagiye mu bandi bagore bose, n'umwana wawe Yesu arahezagiye. Banza ugeza zirikana, hanyuma rero uvuga uti kw'ivyo ndarizirikana, Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe bononyi ubu n'umunsi tuzopfa. Hanyuma uvuga uti amen. Tugere Kristo. Muze muravuga mwaramutse Mariya, muzirikana ivyo bice bitatu, igice ca mbere, ica kabiri n'ica gatatu, ugaca ubisozera uti amen. Amen bisigura nibibuko, nivyemezwe, nivyandikwe, nibimbere uko nyene. Tugere Kristo. Amen nico bisigura.